Reka tubaramutse cyane mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana YouTube channel Burundi. Duha n'ikaze bashasha bamaze kugaragara kwa kino gihe mwa kino gihe tuko turavuga makuru abagiye atandukanye mu bihugu bagiye bitandukanye, ndetse twibanda cyane mu makuru ariko arava muri Iran ndetse Israel na Amerika. Duha ikaze cyane byimva mutima, dushimira abantu mwese muri rusangi mudukurikirana, twifuriza abantu weekend nziza ndetse n'umunsi w'Imana mwiza badukurikirana muri rusangi hano kuri YouTube channel Burundi. Rero ntidutevya tuba dukubita tubangurana cyane cyane ko ibyo tuvuga biba ari byinshi, nico gituma tutabatevya kugira ngo munavyumve canke se bijane n'igihe. Rero tuhere cyane mu gihugu ca Dubai. Mbanza mpanura abantu bari Dubai, aba bagenzi bacu bagiye kurondera ubuzima muri Dubai, aba bagenzi bacu bumva ikirundi badukurikirana bari Dubai, mumve ko bibujije gufata video y'ahantu igisasu carashe canke se ahantu habereye iturika rivuye kwa bino bintu by'ino ntambara. Bisigura ko umaze gutanga iyo video canke se ukayipibiria canke se sinzi uko bigenda, niyo uba uyifise mu telefone nibaza kubamenya ko uyifise. Burya ivyo bihugu by'amahanga bafise ubwirinzi bukomeye cyane n'ubutasi bwo mu buteye ubwoba, atabya bintu byo kuvuga ngo ni WhatsApp canke se ngo message isanzwe ngo bibarabibona ibindi babibona. Ivyo ukora byose baragukurikirana bimwe bya hatari. Mbwira abagenzi banje bari Dubai ko wihenze iyo video ukayifata canke se ukayirungikira umugenzi, ubwo nyene polisi yo mwako karere iba igushizeko iminwe n'umunota ntukwira, ugaca ufungwa ikiringo gishobora kurenga imyaka 2 uri mu gasho, na cyane cyo bitoroshe. Ni bimwe ku itangazo ryatanzwe na Israel. No muri Israel naho nyene nuko bona uko babivuze kare, abantu bakibaza ati iri tangazo ryo barivuye kuki canke se byo biriko birategwa n'iki canke se ni yahe mpamvu yoba itumye Dubai itanga rino tangazo. Ndavuga ikintu kimwe canke se bibiri kwa kino kintu. Dubai no muji twovuga wa mbere kwisi ahantu haba hari umutekano kwiye kubakira urugendo ndetse n'ingenzi ziba zitandukanye, aho abantu benshi bava mu bihugu byabo bakaza kuruhukira aho hantu, aho abantu benshi bava mu bihugu byabo bakaza gukorera imigambi aho hantu, aho abantu benshi bava mu bihugu byabo bakaza kurondera akazi mu bintu byabwe bitandukanye, mu bucuruzi, mu bintu byinshi cyane. Aho twababwiye mu kiganiro carenganye ko Dubai yoyo ubutunzi ifise itabukura mu biva muri Petrol, ahubwo Dubai ifise ubutunzi bwayo ndetse bukomoka mu bintu bijanye n'ubucuruzi, kudandaza. Dubai rero ni igihugu gikomeye cyane, novuga ko umugabane w'isi cyari gisanzwe gifise n'amazu ateye igomwe, ushobora guhagarara ukavuga ati ego uri gihugu kabisa wubatswe, uri gisagara cy'akarorero. Dubai rero gushika ubu iriko irasamburwa bete ubwoba, aho amakuru kwizerwa nkuko nabivuze, aha abanyamitahe benshi, aho ababosi icyo no kwitwa ababosi benshi, aho amabanki menshi akomakomeye ariko arafunga akura imitahe kumbure yija agenda mu bindi bihugu bitekanye canke se anahagarika kubera ko ibintu biba bitoroshe, aho na cyane cyane gushira ahantu buha imitahe hadatuje murumva ko babigoye. Aho ibi bintu bizozanira kaga Dubai, aho hazobaho isubira nyuma y'ubutunzi kubwo ruteye ubwoba, aho uzosanga kitari nk'igisagara ca mbere canke se kitari nk'ubuda ahantu abantu bashobora kuja kuronderera ibintu bashobora kurangura bwa mbere, aho uzosanga ibintu byose byamaze guhinduka. Aho navuze ati iyi ntambara izogenda kwegera kaga ndetse n'isi yose ku buryo ishikirwa mu buryo butandukanye. Rero murumva ko bikaze cyane, isaba abantu basenga bakumvirwa ko boje mu mavi bagasengera kumbure iyi ntambara ntibandanye ihagarikire hano hantu. Reka twivire muri Dubai twerekeze muri Israel, aho mu miseze nababwiye ati burya Israel ubwirinzi bwose bwari Amerika yari yajanye mu bindi bihugu za Ukraine, za Korea yo hepfo no mu bindi bihugu babwiye bitandukanye turadondagura. Ubwo bwirinzi bwose Amerika yarabukusanije kubera ko bigaragara ko Amerika ubwirinzi bw'ikirere buko burayiherana miri kubitwa cyane cyane gukubitwa ku mabaze militaire yabo abari mu bihugu bitandukanye, yagiye ikorera ishinga ayo mabaze militaire, yagiye itwaye
ibatwara uburyo bwinshi cyane. Twababwiye ko yagiye asamburwa ku rugero ruteye ubwoba, aho na cyane ko kongera kubyubaka bizobasaba amamiliyaridi y'amadolari. Rero turavuga ko ubwirinzi bwose bwari mu bihugu bitandukanye Amerika yabuzanye ibushira kuri Israel mu ntumbero yo kugira ngo Israel itarimbuka. Rero ubwo bwirinzi twabwira ko muri Israel iyo Iran iteye igisasu kitarashikayo arume zibanza zikavuga kugira ngo abanyagihugu bari hafi y'ahantu bacukuye, hari akuntu bacukuye muri Israel, sinzi ko bari baramenye ko iki gihe kizoshika. Abanyagihugu baho baca baja aho bitwa no kwitwa hasi, ahantu bimbye mu kuzimu, mu buvumo, niko no bivuga kugira ngo abantu babyumve muri rusange. Bagaca bajayo basubira kuvayo mu gihe Israel yamaze kuzima ivyo bintu, yamaze kuringaniza ahantu habereye iryo turikwa, aho hantu hose baturikije bamaze kuhasukura, niho abo banyagihugu bo muri Israel baca baza kumbure bakongera bagasubira mu mazu yabo. Tubabwira ko mu matangazo Israel iratangaza ivuga ko bameze neza, ibikorwa biriko biragenda neza muri rusange, ariko amakuru yo kwizerwa avuga ko atamirimo nimwe iriko irabandanya ikorwa muri Israel usivye ibyo bikorwa by'intambara n'ibindi babwiye bitandukanye. N'amashure ubwayo barugaye, ubu bose bari ahantu bihishije, ahantu habagiye atandukanye mu mazu n'ibindi bikorwa bitandukanye. Rero nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa muri Israel, aho bigaragara ko isubira nyuma y'ibijanye n'ubutunzi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye muri Israel birihuta cyane ku rugero ruteye ubwoba, aho n'abantu benshi bazengurutse aho hantu, ibihugu bizengurutse Israel ndetse biba biri abafatanya bikorwa na Amerika nabo nyene batorohewe mwa kino kintu cy'isubira nyuma by'ubutunzi biba bigiye bitandukanye. Turababwira amakuru abagiye atandukanye, tubabwira ko Iran yarahiye ko bivanye n'ivyo Amerika iri kirakora ku bafatanya bikorwa bayo, itegezwa kubarasa bimwe by'akarorero kugira ngo bahashe umwansi. Irani biragaragara ko haba hari ibintu biba bigiye bitandukanye. Turavuga ko bivanye n'ukuntu bahora bakora, bivanye n'ukuntu bahora barasa, bivanye n'ukuntu ibihugu bimwe bibafata mu mugongo, aho ndavuga Ubushinwa ndetse n'Uburusiya, ko bitari ko biragaragara cyane mwino ntambara kugira ngo abantu bamenye ko ari abafatanya bikorwa na Iran mu bino bintu by'ino ntambara. Turavuga ko rero ko mu misi heze turababwiye ko Uburusiya bwamaze kwivanga mu bino bintu mu bijanye no guterera Iran ikijanye n'ubuhinga bw'ubutasi mu kugira ngo bamenye kumbure amakuru abagiye atandukanye mu bihugu bashaka guteramo ibisasu. Ubutasi rero bwarakozwe kandi bukorwa neza cyane, aho haci ihinduka mwa bino bihe byo gutera ndetse no gutera ibihugu bigiye bitandukanye bifitaniye amasezerano na Amerika. Ubu rero hajemwo ikindi kintu tutaramenya neza, ko amakuru yo kwizerwa amaze kutwereka ko Ubushinwa bwamaze guterera ikintu bitwa localisation, kubera ko Iran yarasa, ariko nk'ubu tuvuge nk'akarorero ishaka kurasa nko mu gisagara cya Israel cyangwa se ahandi hantu habagiye hatandukanye, ibisasu bimwe byahagwa ariko ibindi ugasanga byakuye kure yaho, bivanye n'ukuntu localisation yaho hantu yagorana cyane. Ariko bigaragara ko intambara bisa nkuko yahindutse gatoya, aho hamaze kugaragara ko ubu Iran iteye igisasu kigwa aho bacohereje, aho bacoriyanse. Bigaragara ko rero ko orientation ya Iran bamaze kuba blanche kuri satellite y'Ubushinwa. Amakuru kwizera atwereka ko mu ntumbero yo kugira ngo bekonomize ibisasu byabo, na cyane cyane naho bafise byinshi, ariko ntibabisohore betima, ntibabisohore babi hatarimo ekonomi. Rero bavuga ati Ubushinwa rero urashobora kuba bwashize mu kuboko mu kintu kijanye na localisation, mu kubatiza satellite yabo iteje kurakariza ku rugero ruteye ubwoba ahantu hashobora kugwa igisasu aho baba bashaka akaba ariho kigwa. Namba bateye kimwe kikagwa aho nyene, ariko bahora batera byinshi kugira ngo haboneke kimwe
kigwa aho bashaka. Umva ko ivyo bintu ari ibintu biriko biraza kugira ngo umuntu mbere kugira ngo bafashe Iran mwico gikorwa kugira ngo Iran ishobore kuba yo kubita umwasi na cyane cyane yivuye inyuma. Kuri aho nyene muri Iran tubabwira ko ibikorwa kumbone naho nyene ntibiko biragenda neza nkuko bisanzwe, ariko muri Israel ibikorwa byose by'abanyagihugu, abanyeshuri, abaja ku kazi, abaja mu mirima, ibyo byose byarahagaze ku ntumbero kugira ngo bakingire abanyagihugu batagwa mu bitero biba bigiye bitandukanye. Ugasanga umuntu ari nk'ahantu mu kazi, igisasu kirahaguye, ugasanga aho hantu harabaye iseseka ry'amaraso ritandukanye. Nico gituma bubatse ico twokwitwa ubuvumo mu gihe igisasu kije. Nababwiye ko hacajaho arantu bico twokwitwa ubuduha, umunyagihugu ategezwa kwiruka cyane ku buryo mu minota itarenze 3 abageze mu bwo buvumo, ubwo bwise nk'ubwihisho, ico twokwitwa ahantu ho kwihisha kugira ngo ibisasu bitabarimburana cyane cyane mu buryo bwihuse. Tuvire ngaho tugende muri Amerika, aho amakuru kwizera, amakuru y'ubutasi abagiye atandukanye atwereka ko Amerika imaze guhombera mwakino mwabino bintu by'intambara. Amerika imaze guhomba mu bintu by'ino ntambara. Amerika imaze guhomba amamiliyaridi agera ku 11, amamiliyaridi agera ku 11 y'amadolari. Murumva ko amahera menshi cyane. Turiko turayavunja mwana mahera yacu, nibaza ko atamuntu ashobora kuba yoronka kwize mu mahera. Murumva ko Amerika iriko irahomba amahera menshi cyane, aho amakuru kwizera atwereka ko Amerika igiye gusubira inyuma mu bintu bijanye n'ubutunzi ku rwego rutangaje cyane. Aha rero tubwiye kuvuga mu buryo bw'ubutunzi, aho na cyane cyane Amerika cyari igihugu cya mbere ndetse kiyoboye isi mwa bino bintu bijanye n'ubutunzi ndetse n'ibintu by'imikorere ya gisirikare. Iran rero yasambuye systeme yabo bari bubatse imyaka irenga 50 bahora bagendera nko kuba ibihangange biyoboye ibindi bihugu ku isi, aho isi yose yumvise Amerika yumva ko ari igihugu cya mbere gikomeye mu butunzi, kikongera kikaba gikomeye mu buryo bwa gisirikare. Ndavuga mu ntambara ziba zigiye zitandukanye, haba mu mazi, haba hejuru, haba hasi, haba mu buhinga, muri technology, mu bintu byose. Urumva Amerika yari ya mbere, aho rero igiye gukoroka ku buryo uko kuba ubwa mbere kwa Amerika bugiye guhava ku buryo inzobe igihugu novuga gishobora kuba ni cyanyuma kwabona ubutaka bw'isi, aho na cyane cyane tutarabenya igihugu kizoyisubirira mu bijanye n'ubutunzi ndetse mu bijanye na technology n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko ivyo navyo tuzobigaruka ko bishitse kikaboneka, tuzobabwira tubabwire n'impamvu dushobora kuba tugishize ku mugabane wa mbere ku isi mu ntumbero yo gusubirira Amerika. Ibintu imaze gutakaza bigaragara ko bitazosubira kugaruka ukundi. Ntibizosubira kugaruka ukundi gute? Icyambere kimwe, iyi ntambara Amerika yose ntiyihurizako, haba mu butegetsi, haba mu bayoboye Amerika mu nzego zibagiye zitandukanye, ntibahuriza kwino ntambara. Rero Trump yabigize kubera ko nta muntu ashobora guhariza mu president, arabikora ndetse n'abandi bantu nako gatonya kaba kamushigikiye. Pero kuvuga ngo Iran irababangamira, ubuyobozi bwabo burababangamira, ati shaka gukuraho ubuyobozi bwa Iran, jewe nyene nk'igihangange ndetse kwisi yose ndabatorera ubuyobozi jewe nshaka nzohora ntegeka. Ivyo rero ntibyavuye biyorohera, kuko si umwana canke se ntihagera ngihe ukubita umwana nawe ugasanga aragusubije. Rero Iran ni igihugu gikomeye cyane mu bintu by'intambara, aho na cyane cyane ikintu bakubitishije Amerika nukutamenya ububiko, nukutamenya stoke y'ibigwanisho yari isanzwe ifise. Amerika nta butari ifise ikoramo ibigwanisho bya rutura, ubutari ifise irinda kubukura hanze kugira ngo ishobore kuba yokora ivyo bigwanisho bya rutura. Iran ifise ubutare ikoramo ibigwanisho bya rutura direct, yiyumviye gukora ikintu ihita igikora. Kandi satellite za Amerika zazunguruka ku butaka ndetse bw'isi yose hejuru mu kirere, ntago zashobora gutora ico twokwitwa ihinguriro rihingura ibyo bisasu ndetse ibyo bisasu babigiye bitandukanye Iran ikora. Rero kubera ko bubatse munsi ahantu satellite idashobora kugera, abariho bashira ihinguriro. Nkuko twababwiye mu biganiro bigiye bitandukanye, twababwiye ko Iran yateguye ahantu munsi kubera ko Iran ni igihugu kinini cyane ku buryo ushobora kugenda imyaka n'imyaka
ugenda utembereza imodoka ibiki byose bicana canako musi, ariko hari ibindi bikorwa remezo biriko birakorerwayo ku rwego rwa gisirikare ndetse no ku rwego ruba rugiye rutandukanye. Murumva ko aho hantu atari ahantu ho gupfa kuririrwa, ntabwo ari ahantu ho gupfa kwiyumvira mu minsi ngahe ngo aho hantu nguraharimbuye nkuko byagiye bivugwa. Amerika yagiye bivuga gwamenga ako kantu kari nko gufyonda ibuto. Turabibutsa mu ntambara zagiye ziba zitandukanye, turabajana muri Ukraine nkuko Burusiya bwavuga ngo ni intambara yari kumara amasaha 28, ariko iyo ntambara ntihavuye yoroha, yaramaze imyaka n'imyaka. Turabajana ndetse no mwakane karere kacu aho intambara yahuje umugwi w'iterabwoba wa M23 n'igihugu ca Congo, bavuga ko bashobora kumara umwanya muto, ariko gushika n'ubu intambara yicyabandanye. Rero kwa bino bintu by'intambara ntiwovuga ngo wowe no gufata mu masangano katiwe no gufata mu masangano, nubwo biri uko igihugu cyose kiba gifise naco ubwirinzi bwayo bwite usanga mutamu butazi naho muba mubizi. Experience ndetse no gukora cyane kw'abo bantu birashobora kuba byohindura ibintu, ugasanga gahunda yanyu mwafashe iburijwemo, ugasanga mukoresheje indi plan ikurikira canke ugasanga niyo plan ntawe mwatego bivanye no kwijajara, ugasanga ntimushitse kwihangiro ryanyu. Rero muwo mwanya ntabwo bisigura ko uvuga ko ngugiye ngo gutimbura abo bantu, ahubwo uvuga ko kugiye gutera utazi ibizokurikira. Muri rusange nuko reka twigarukire ku iraswa rya Gatare, aho hagiye haraswa ibikorwa remezo biba bigiye bitandukanye, aho bagiye barasa mu kigo ahantu hasanzwe hahingurirwa ibijanye n'ibikorwa bya petrole. Ndavuga ahantu hasanzwe hahingurirwa n'ibindi bikorwa novuga nk'amafumbire. Iki kintu turakigaruka ko cyane ndetse tukivuga mu buryo bwimbitse, aho hantu niho hakora ifumbire ndetse ku rugero ruteye ubwoba, aho iyo fumbire ayo yakwiragizwa ndetse igashikirwa mu gice kinini cy'isi, ugasanga iyo fumbire niyo kirafasha abanyagihugu bato bakora ibikorwa byo kurima ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero iki kigo ndetse irihinguriro ryakora ifumbire muri Katare cyararashwe ku munsi w'ejo, aho kononeka ibintu bitari bike, aho yaciye icyo gihugu cyaje gifata ingingo yo gufunga ibikorwa by'amahinguro byose bikorwa aho hantu. Ibi bintu rero bikaba bizokwegera karambaraye ndetse bikwegera akaga isi, na cyane cyane ahantu hari hava iyo fumbire ko hagiye kuba ibindi bintu bitandukanye, aho ico twokwitwa inzara igiye kuba akayobera abahinga, aho cyo kwitwa isubira nyuma y'ubutunzi bigiye kuba akayobera abahinga, aho na cyane cyane ibi bihugu biriko biratera ntago biriko bitera ibikorwa remezo by'abanyagihugu, ntiriko itera ibikorwa remezo by'abanyagihugu, itera mu bigo bya gisirikare, bigatera mu bigo ahantu amahinguriro akora ibikomoka mu biva mu bya petrol, ikakubita amahinguriro akora amafumbiro n'ibindi bintu bitandukanye. Rero bisigura ko tukabure fumbire inzara ikiba nyinshi, bisigura ko tukabura ibitoro, inzara n'ubundi raba kuko imiduga ikomakomeye niza kuzana ibiribwa ndetse n'ibintu bitandukanye bidandazwa n'ibindi, ikaza kubizana ahantu badashobora kuba bo bihingura bikaboneka ku rugero rwiza cyane. Rero muri rusange isi yose igiye kubona akaga mwa bino bintu by'intambara yuno mugabane, ndetse novuga ko ari intambara ishobora kuzoba intambara izokwegera akaga isi yose kuno mu ntambara ya Iran ndetse Israel na Amerika. Abantu benshi rero nkuko ngoma ndabibutsa, iyi ntambara urumva ko haguma havugwamo ibihugu bitatu cyane ari byo biriko biradomina mwino ntambara: Amerika, Israel na Iran. Abantu benshi bakibaza ati ibihugu bitatu biriko biraterana. Oya, ahubwo Amerika na Israel bari kumwe. Urumva Amerika ica muri Israel mu kugira ngo itere Iran. Iran rero yoyo iriko igwana na Israel, ikongera ikagwana na Amerika. Muri rusange rero nuko bimeze, aho na cyane cyane ibihugu byinshi byo ku isi bishikiye Amerika nk'igihugu cy'igihanganye, ariko ugasanga Iran nayo ugasanga hari ibihugu nubwo ari bike bikaba ibihugu rutura kandi bifite systeme na technology inyaruka cyane mwa bino bihe. Rero isi yose igiye guhomba iki ndetse igiye gusubira inyuma mu biki. Hari ibintu bitatu gusa isi igiye guhomba kandi bizotuma isi yose ishobora gusubira inyuma imyaka irenga 50 mu bijanye n'ibyo bintu bitatu. Turavuga ikijanye na petrol. Isi igomba gusubira inyuma cyane ku bijanye na petrol, kuko tuvuze akagunguru kari munsi y'amahera $100 y'amadolari,
ariko ubu kariko karegereza kurenga amahera hafi 110 nangahe mu 120 uko kariko karaduga cyane ku rwego ruteye ubwoba, aho gashobora kuzoshika no ku $300 y'amadolari. Murumva ko ahantu badandaza igitoro bishobora kwikuba inshuro nyinshi cyane ku bantu badandaza bagenda kurangura. Murumva ko bizoba bigoye cyane ko bashobora kuzogenda no kurangura ico gitoro cyangwa se iyo petrole bakayibura kandi bagiye batwaye amahera. Nubwo bizoba bizimbe, bizozimba usange turabuze n'ibyo bintu bizimbye, usange n'ubundi isi yose igiye mu kaga. Ikintu kigira kabiri ni ikintu bitwa ifumbire ku barimyi. Ufungurwa cyane igitigira nyamwishi, pourcentage nyinshi zitwereka ko ibi bintu biva mu burimyi ari byo bitunze isi na cyane muri rusangi. Ikintu kigira gatatu ni ikintu kijanye n'ubutunzi, icyo twokwitwa ubutunzi remezo muri rusange. Byose ibyo bintu ni nabyo bigize isi, ni ifumbire, ubutunzi n'ibintu bijanye na petrol. Ibyo bintu rero bizosubira inyuma ku rugero rw'uko bishobora no kurenza imyaka 5 bisubira inyuma. Murumva ko isi igiye gukora ku muvuduko uteye ubwoba kugira ngo izogere kugwa rugero. Ariko ibyo byose bikunda mu gihe iyi ntambara ya bino bihugu yohagarara. Itarahagarara ntibishobora gukunda. Rero imaze guhagarara nicyo kintu cyambere gishobora gukunda muri rusange. Rero tubandanye n'amakuru atujana mu gihugu cha Iran ndetse na Amerika, aho Amerika yamaze gukubita ibisasu ku kigwa, aho ico kigwa abantu benshi bavuga ko ari umurongo utukura. Ni kigwa kizira kukirasa, ni kigwa kizira kukirenga. Haba ibintu byose byaba mu ntambara mwiki ico kigwa nikirasa. Nikiraswa. Abantu benshi bavuga ko ndetse amakuru abagiye atandukanye atwereka ko ico kigwa cyaheruka kuraswa mu gihe cy'intambara ya 80. Murumva ko hari kera cyane, aho abantu barashe kwico kigwa bahuye n'akaga gakomeye cyane mu buryo bwose bagiye bitandukanye, gushika ubicuza impamvu barashe ico kigwa. Ico kigwa rero Amerika yakirashe mu buryo bwo kugira ngo itere ubwoba Iran na cyane bisubiriye ko mu bintu basabye ndetse bashikirije muri Amerika bikwiye gukorwa kugira ngo intambara ihagarare. Rero ico kigwa kimaze kuraswa, Iran nayo yatangaje ko bakoze ikosa ryo kurasa ahataraswa, ryo kurasa muri tere yahuje, cyo kurasa ku murongo utukura ubujije kuraswamwo. Ndetse kwisi yose bize, kandi Amerika karasa kwico kigwa izi neza ko bibujijwe. Bagiye kurasa ibikorwa remezo, ibikorwa byose, amahinguriro yose, ibirindiro byose bya gisirikare by'ibihugu bifitaniye ubufatanya bikorwa na Amerika biri mwako karere ndetse no kwisi yose. Urumva ko ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi baribaza ati none ico kigwa ni kigwa kimeze gute? Ico kigwa ni kintu kiri novuga ko abantu Iran yubatse kugira ngo iziracisha mu bisanzwe ibice 90% by'ibintu biva muri Iran bija gushogwa hanze, birinda guca kwico kigwa, haba ama petrole, ama ibintu byose, ibi byose ubona dukoresha benzine, ibiki byose birinda guca kwico kigwa kugira ngo bishobore kurengana. Rero bisigura ko bamaze kuharasa, murumva ko hari ibintu bimwe bidasubira kurengana n'ubutunzi aho hantu buca bugabana, kuko ivyo bintu ntibaronka kuntu babishora. Rero Amerika nubwo ivuga ko yabirashe ibibona, ntago yarashe kumbura ikigwa cyose gishobore kuba corimbuka, ahubwo yarashe akabuga k'indege yongera irasa n'ikirindo ca gisirikare kiraho hantu. Urumva ntiyagikubise cyane ku buryo gishobora kuba cyo bakitagikora. Ariko kubera ko Iran nayo ivuga ati kubera ko warashe wakoze aho hantu, wakoze hadakogwa, ugiye kutubona twebwe abo turibo. Na cyane ko Iran irikirahindura umukenyuro wo gukoreramo ndetse mu bintu by'intambara, aho na cyane iguma ihindura system ndetse na technology y'uburyo igiye gukorerwamo. Rero Amerika yarashe kwico kigwa kubera iki? Amerika yarashe kwico kigwa kugira ngo ibwire Iran ahantu bagiye bafunga, amabarabara bagiye bugara ndetse n'ibikorwa remezo byagiye bugara bibihugu bigiye bitandukanye bavyugurure
batabaye bavyuguruye ubu rero Amerika ishobora guca irimbura ico gigwa Burundi butazosubira kubaho. Murumva ko intambara ishobora guhindura isura, habeho intambara ico tokwitwa intambara ziri continental, kontina irasa iyindi kontina igenzi yayo. Iyo rero imaze kuba iyo ntambara ni intambara iterwa n'ibisasu bya kirimbuzi bimwe byitwa ngo amasata, iki ni bisasu bitemerewe guterwa. Ariko ikintangaza abazungu aho baduterera n'ikibazo, ariko ibyo bisasu barabikoze. Ni bisasu bifise uburozi bitemerewe guterwa ku butaka bw'isi, ariko ibyo bisasu byarakozwe. Murumva ko iki kintu giteye ubwoba. Rero ibyo bisasu bimaze kuba byoterwa, tuvuge nk'uko Irani igiteye muri Amerika nayo ikigitera muri Irani, isi yose ishobora gutigita kubera ico gisasu. Murumva ko ico ni cambere, isi ishobora guhura n'akaga. Ikindi naco kigira kabiri, ivyo bisasu bifise ubumara ku buryo wewe unabuhumetse ata misi mikenya ushobora kuba warwaye cancer. Urumva ko muri rusangi isi yose irashobora guhura n'akaga hamwe hatabaye kwivuguruza kw'abantu bamwe, ariko hatabaye kwivuguruza kw'abantu bamwe iyi ntambara izobandanya gushikaho isi yose ishobora kuzorimbuka mu bintu byose bishoboka, aho isi yose ishobora kuzohigirwa n'ikibazo, aho ururunganwe no kurunganwe rukurikira no kurundi runganwe rukurikira hashobora kuzoba kaga mu gushikirwa n'ingwara zivuye mu burozi bashiramwa bino bisasu mu kugwara amakanser n'ibindi bintu bitandukanye. Ndavuga rero ko dushobora kuzokwisanga muri generation nk'iya gatanu ari izoshobora kutazoshikirwa na kino kibazo ca bino bisasu. Rero murumva ko ari ibintu bihambaye cyane, dusabana cyane Imana ishobore kudufasha iyi ntambara ihagarikire hano vuba bwango, kuko idahagarikiye hano turashobora gushikirwa n'ibintu babwiye bitandukanye. Nuko rero turaza kubandanya n'amakuru akurikira muri rusangi, tuguma tubatohoreza ibintu babwiye bitandukanye. Mushaka kubana nacu, turabakunda cyane muri rusangi, dushimira abantu baduca inbox baduhanura batubwira ibintu babwiye bitandukanye n'uburyo dushobora gukoramo. Nuko turaza gusubira, mukomeze kugira aho mubahwe. Ciao ciao.